Genda mubwira abanyarwanda mu gisagara cabo ivyabaye kuri Kora Aburamu na Datani ivyo birasohoye. Inkuru mbi ni inkuru y'umubabaro imaze iminsi irahanahanwa ku mbuga ngurukanabumenyi, aho bivugwa ko ari umurundi yiciwe mu gihugu c'u Rwanda akubiswe n'imisore itatu. Uyu murundi akaba yarabonetse ariko aranigwa n'abasore, ariko nanone abantu bakavuga ko ari akamaramaza kubona umuntu ashobora gukubitwa abantu barorera, bikanavugwa ko hari n'ujejwe umutekano, hari umupolisi yari hafi ngaho. Amafoto yagiye arahanahanwa n'amareresi yerekana iyo murundi ariko arakubitwa. Abantu bamwe bamwe rero bamye batubaza ivy'ayo makuru, ariko nanone hakaba hari hataramenyekana neza imyidondoro y'uyo yishwe n'ibindi nicatumye akubitwa gutyo. Ivyo byose nibyo tugiye kubashikiriza muri ano makuru. Hari ico igipolisi c'u Rwanda camaze gutangaza kuri uyo muntu ndetse n'abandi, n'amakuru tugiye kubashikiriza muri ikano kanya. Nimba utarafyonda kuri subscribe wabanza gafyonda ko kugira igihe cose turonsa amakuru n'ibiganiro urajuba mu bambere bashikirwa navyo. Nizera ko aho muri ijya nino hatandukanye mukurikira amakuru n'ibiganiro tuba turiko turabashikiriza kuri no mbonesha kure yacu kandi yanyu ya Isi TV. Muti urupfu rw'uyo murundi yapfiriye mu Rwanda go barumeze gute? Ese inzego z'umutekano mu gihugu c'u Rwanda zivuga iki? Iyo murundi kuki yishwe? N'ibindi vyinshi tugiye kubashikiriza. Reka tubanze twihanganishe umuryango wabuze, Imana yakire mu bayo Muhizi Emmanuel. Uyo muhisi akaba yaragandaguwe n'imisore y'u Rwanda. Emmanuel akaba yari umurundi yahungiye mu Rwanda, yaba mu nkambi y'impunzi, akaba yanakora akazi k'ubushoferi, akaba yatwara imodoka nini ikamyo. Amakuru yamaze kuja habona avuga ko Emmanuel yaraye agandaguwe izuba riva, abantu barorera, inyuma yo gukubitwa bikomeye n'imisore y'u Rwanda igera kuri 3. Mu bari ngaho bose habuze uwumutabara kugeza umurundi Emmanuel ahezemwo umwuka. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB mu Rwanda ruhumuriza ababuze, rukavuga ko abakoze iryo bara bamwe muri bo bamaze gutabwa muri yompi. Bavuga ko amatohoza akomeje kwiyicwa ry'uyo musore. Iryo bara rikaba ryabereye ahitwa Kabuga. Amakuru dukura mu begereye, amakuru dukura muri bamwe mu banyagihugu b'u Rwanda n'ibinyamakuru bitandukanye vyaho, ngo intandaro y'igandagurwa rya Emmanuel nuko bamuziza ko nawe yigeze gufadikanya n'abandi bakubita umusore w'umunyarwanda. Bivuze ko bariko barihora, iyo misore y'u Rwanda yariko irihora. Muvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha RIB Dr Murangira Thierry akaba yabwiye ikinyamakuru co mu Rwanda Umuseke ko abafashwe ndetse bapfunzwe ari 3. Ahishakiye Eri ariwe manager w'akabari aho uyo musore yiciwe. Jean Claude Habiyaremye akaba yari umubonsa canke bajya bakora mu kirabo mu tubari bajejwe umutekano, akaba yari n'umuseriveri. Hakazamwo na Shizimpumu Juvenal akaba nawe yari umusekirite ajejwe umutekano wako kabari aho iryo bara ryabereye. RIB ikaba ivuga ko bapfungiye kuri sitasiyo ya Rusororo, ni mu gihe amatohoza abandanya kugira ngo hakorwe dosiye ishikirizwe
ubushinjacyaha. Ninde wakubiswe? Kuki yakubiswe? Uwitwa Kavuzo kuri Twitter ndetse akaba avuga ko akuriye abashoferi b'amakamyo, akaba yaranakoranye na nyakwigendera, akaba avuga ko yari umusore w'umurundi wari warahunze, akaba yabaga mu nkambi mu Rwanda. Yagize ati mwaramutse neza RIB Rwanda Polisi, RBA Rwanda, TV1 Rwanda, are niwe mwiza. Nizere ko ayo makuru muyafise n'uwo mu driver watwaraga ikamyo bishe ejo bundi, kandi n'umupolisi ahahagaze bamukubitiye ikabuga ashiramwo umwuka. Imana imutuza heza. Polisi yamusavye gutanga amakuru neza, naho RIB imwishura ko ababigizemwo uruhara bafashwe. Umuseke wamenye amakuru ko abakubise Muhizi Emmanuel ngo bamuzizaga ko mu kwezi kwa munani 2022 afatanyije n'uwitwa Niyogusenga Aruturu bakubise uwitwa Harushubuzima Clement baramukomeretsa bikomeye. Uwo witwa Niyogusenga Aruturu canke Ata ngo yaje gufatwa, naho Muhizi Emmanuel we yaratorotse. Kuwa 29 z'ukwezi kwa 11 2022 ubwo Muhizi Emmanuel yagaruka kuri ka kabari kari ikabuga muri Gasabo ni mu gisagara ca Kigali, bariya bamukubise baramubonye batangura gukirimbana bamushinja ko yagize uruhara mu gukubita no gukomeretsa Niyogusenga Aruturu. Ariko abantu benshi cane abarundi barababajwe n'ugo rupfu, mbere bamwe bakaba bariko bibaza ni gute abantu bashobora kwica umuntu mwibarabara nka gutyo abantu barorera ntibatabare. Ivyo rero bikaba vyarababaje cane yoba abarundi bahungiye mu Rwanda, abari imbere mu gihugu, n'abandi benshi bakavuga ko ari ibintu biteye agahinda. Bamwe n'abandi bati nakamaramaza nibara kumutemere abakoze ubwo bwicanyi bahanwe vy'akarorero. Turababajwe cane n'urupfu rwa mwene wacu, Imana imwakire mu bayo, turahojeje umuryango wabuze. Ati ababikoze bafatwe bahanwe. Ico gihugu nta mategeko kigira, kubona umuntu ashobora kugandagurirwa mu kabare gutyo agakubitwa agahera umwuka abantu barorera, mbere hari n'ujejwe umutekano, nakamaramaza birababaje cane. Uyo murundi yari gukingirwa ntiyicwe canke bakamufata bakamushikiriza inzego z'umutekano ho kwihanira bakamwica urupfu rubabaje nka gutyo. Ati abarundi turakwiye kwiyubara, ntago vyoroshe nubwo muvuga ko umutekano ari ntangere mu gihugu c'u Rwanda. Abarundi muri ngaho mwiyubare cane, mumenye ko ibintu bitoroshe. Ati twabonye buguruye imbibe twiyumvira ko ibintu bimaze neza, none bariko baratugandagura. Uyundi ati ivyo ntabwo vyamushikiye kuko ari umurundi, vyamushikiye kuko bari bafitaniye inzigo nabo bariko barasangira muri ico kirabo. Ni nkuko hari n'abandi bicwa kandi ari abanyarwanda bakicwa na bene babo. Abakora ivyaha nta gihe batazobaho. Ibi bintu birababaje, ariko iciza nuko inzego z'umutekano zamenyeshejwe ico kibazo, kandi uyo murundi yishwe akazoronka ubutungane, abamenyeshe bagakubitwa intahe mu gahanga. Ati ndababajwe cane n'urupfu rwa mwene wacu. Ati birababaje kubona umuntu ashobora gupfa gutyo. Ati ku murango riva mu Rwanda umusore w'umurundi yarayakubiswe bimuviramwo gupfa, nkuko vyandikwa n'ikinyamakuru caho mu Rwanda. Uyo musore yitwa Muhizi Emmanuel yasanzwe akora akazi k'ubushoferi, ngo yafashwe akubagurirwa ku kabare n'abagabo batatu, umuseriveri, umusekirite hamwe na manajeri w'akabare, ivyamuviriyemwo kwitaba Imana. Nkuko bigaragara ku mafoto, bakaba banageze no hanze y'akabare bakamuhohotera.
umuvugizi w'urwego rujejwe iperereza RIB akaba yitwa Dr Murangira Thierry akamenyesha ko abakekwa gukora ubwo bwicanyi bamaze gushikirizwa inyamirama bikorera ahitwa Irusororo, keretse ko ngo nyakwigendera ngo nawe yigeze gushamirana n'umushoferi wabo bamukubaguye, hakaba atakindi kiramenyekana yoba yahowe, ikindi naco ntabwo hakaba hataramenyekana aho nyakwigendera yavuka. Ni inkuru tubandanya kugenda turabatohoreza. Urupfu ruteye agahinda kandi rubabaje cane, uyu muntu akaba yaragiriwe nabi bikamuviramwo urupfu. Uyundi ati abo bantu ni inkozi z'ikibi kubona umuntu yicwa gutyo, ntihakogwe amatohoza, umwe wese yabigizemwo uruhara ahanwe. Ati turahojeje umuryango wabuze, nubwo uyu murundi bivugwa ko nawe yari yarigeze gukubagura mugenzi wabo bamwishe, ntabwo kwihanira ari vyo, bategerezwa kumushikiriza ababijejwe maze agahanwa, ariko kumwica vyo ni ibintu bibabaje cane. Ati turindire ko hari ikizokorwa maze abamwishe bagahanwa. Ni vyinshi bamwe n'abandi bagiye baravuga inyuma y'urwo rupfu rw'uyo murundi yabonetse ariko arakubitwa bikaza kumuviramwo n'urupfu. Abatari bake rero mwariko muratubaza vyinshi kubirabana n'ukuntu vyagenze niyo yishwe n'ibindi vyinshi, akiyo akaba ariyo makuru yamaze kuja ahabona. Bungere 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 ndabatumye, genda mubwira abarundi mu gisagara cabo, imvura y'isegenya uburake bw'uhoraho ngivyo birasohoye, ivyabaye kuri Kora, Aburamu na Datani ngivyo birasohoye, imvura y'isegenya uburake bw'uhoraho ngivyo birasohoye. Bungere 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 ndabatumye, genda mubwira abanyarwanda mu gisagara cabo, ivyabaye kuri Kora, Aburamu na Datani ngivyo birasohoye. Bungere 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 ndabatumye, genda mubwira abanyarwanda mu gisagara cabo, ivyabaye kuri Kora, Aburamu na Datani ngivyo birasohoye. Bungere 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 ndabatumye, genda mubwira abakongo mu gisagara cabo, ivyabaye kuri Kora, Abiramu na Datani ngivyo birasohoye, imvura y'isegenya uburake bw'uhoraho ngivyo birasohoye. Bungere 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 ndabatumye, genda mubwira abatanzaniya mu gisagara cabo, ivyabaye kuri Kora, Aburamu na Datani ngivyo birasohoye, imvura y'isegenya uburake bw'uhoraho ngivyo birasohoye. Bungere 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 ndabatumye, genda mubwira
ubwira abakenya mu gisagara cabo ivyabaye kuri Kora Aburamu na Datani ivyo birasohoye imvura isegenya uburake bw'Uhoraho ubwo burasohoye bungere 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 ndabatumye genda mubwira amahanga mu bisagara vyabo ivyabaye kuri Kora Abiramu na Datani ivyo birasohoye imvura isegenya uburake bw'Uhoraho ivyo birasohoye. Turakengurutse rero kuri mwese mubana natwe mu makuru n'ibiganiro tubashikiriza bifuza kurashikirwa n'amakuru n'ibiganiro mwene nk'ibi urafyonda kuri subscribe maze twashirako inkuru ikagushikira mu bambere. Imana ikomeze guha iruhuko ridashira umurundi wacu kandi dutera ivyatsi iyo ngendo igayitse yo kugandagura umuntu izuba riva n'ubutungane bw'u Rwanda nibuhane bikomeye abo bicanyi no gushumbusha umuryango wabuze.